Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga BF nongeye kuba ikaze mwarino joro ryo kuwa 8 kwezi kwa 4 mwaka 2025 aho tubazaniye amakuru yo muri Warekare. Abantu benshi bari batubajije ingene muri Warekare vyifashe, ariko amakuru twayarose, amakuru y'ibiriko birabera muri Warekare. M23 yongeye kugerageza kugera amajanja mu gisagara ca Warekare canke muri Warekare kugira ngo bikunde ihigaruze. Murabizi yuko yahambuwe mu minsi irenganye. Iyo ni inkuru umwe muzomusa ngo kudufasha kugira ngo aduhido nido yayo. Turaza kuva ngaho muri Warekare duce dusimbira muri centre Warekare ndani aho bivugwa yuko hari abasirikare ba M23 bo bahasize ubuzima. Niyo nkuru araza kudufasha kugira ngo aduhe umuco wayo. Turaza kuva ngaho twongere tugende ku makosa cyangwa ku bibi M23 yasize ikoze muri Warekare mu gihe yari kihafashe. Biriko biraboneka neza cyane yuko hari ibinogo yari yarishe abantu izika mu ndavuga abasivile. Ibi nivyo kuko n'ama video turayafise abayashaka baraza kutwandikira. Noneho turafise groupe hariho ntuzenya link muri description kugira ngo utarinja muri groupe nimaje jamwo byazo kubimuha ari kumwe n'abandi. Rero mu nkundire ndamutse nongere mpikaze umusanguzi wacu mu kino kiganiro cy'uno mugoroba. Amahoro cyane bwana journaliste, murakoze cyane ko mpikaze. Ego ndakuramukije. Asante sana. Ndaramukije n'abadukurikirana aho bari hose. Ego ndazi yuko mu mihingo itandukanye y'isi bariko baradukurikirana uko barabitwereka mu butumwa batwandikira no mu makomantere, kandi bica bidutera n'ingoga kuko tutaba turiko dutamba twirorera kabisa. Bwana journaliste, ku rubuga rw'intambara mu gihugu ca Kongo ibintu ntabwo biriko birorohera uyu mpari M23. Ntabwo biriko biraborohera na gato. Nimba koko atari karata nshasha bahinduye nkuko nabivuze bwana journaliste, ntabwo bagiye koroherwa. Muri Nord Kivu bariko barapfa nk'abana b'imbeba. Muri Sud Kivu bariko barapfa nk'abana b'imbeba. Aho rose nirengagije yuko hariho n'abariko barafatwa mpiri bafatirwa ku rugamba. Urumva ko bwana journaliste n'ibintu novuga bitewe ubwoba. Mu kiganiro ca kare ho no navuze ko ubutanabizi neza ukibaza yuko bo bariko baratanga ibimazi abashefu ba M23 kuko ntivyumvikana ingene bamwe bahagwa ugacu harungika abandi mu gihe utigeze n'abahindura strategy. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bitewe ubwoba, ni ibintu novuga biteye n'umubabaro bwana journaliste. Muri Warekare neze na neza ipinga haravugwa ngene aba M23 na RDF bariko bashaka kuhagaruka. Sasa imbere yuko mvuga ingene byagenze bwana journaliste, ndashaka nahuze abadukurikirana impamvu bariko bashaka kwiyahurira muri Warekare. Warekare n'ahantu kuri M23 n'ahantu h'agaciro cyane gose. Cyane gose ubyumve. Usibye ko hari amabuye y'agaciro biyimba uko bigombeye, bikaba benavuga yuko mbere ari nayo anabafasha kugura ibikoresho uvuga kuravitaya ingabo zabo. Burya Warekare c'est un point stratégique kuri FRDC. Nukuvuga Warekare irimwo FRDC, M23 na RDF ntikunda muri Goma, ntikunda muri Bukavu, burya buce bwose. M23 ntishobora gushinga imizi badafise kajya karere ka Warekare. Kuko Warekare kijya kibuga c'indege kirabafasha cyane kubaco neutraliza umwasi wabo ari muri Kivu yose. Niyo mpamvu rero bona journaliste bariko baca kubiti n'amabuye kugira ngo bashobore kugarukana Warekare. Nukuvuga ico byobasaba cyose kugira Warekare na Masisi bibegukire kandi bariteguye kugitanga. Inkuru rero bona journaliste nuko uyu munsi aba M23 na RDF hariho abashatse kugerageza gusubira kuraba ko
byoborohera gushinga imizi muri Walikale. Ego. Ariko nsubira inyuma gato twaravuze yuko aba Wazalendo na FDNB na RDF ijyaho coalition yose. Ego. Bakoze operation barirukana M23 muri Walikale centre. Ego. Iki kiganiro twaragikoze ariko amakuru dufise yimvaho nuko muri Walikale centre hariho aba M23 binyegeje biyambika civil binyegeje nanayivuze neza ko aho bashitse baca bakora system yo kuhashira imiryango bagapanga amazu bakaba mu mazu bakabaho nk'abasivile mugabo ari abasirikare. Aba rero barinyegeje baba muri bijya bice. Ikibyemeza nuko amakuru dufise nuko ngo na makuru y'ubutasi hariho abagenda bafatwa mpiri mbere bakabasangana ibikoresho bya communication bya gisirikare, abandi bakabasangana ibigwanisho. Bivuze ko rero nubwo byashitse FRDC ijya coalition ya FRDC Wazalendo na FDNB bagafata control ya Walikale centre, aba M23 baracariyo bari muri Walikale centre. Aha ndaza kuhagaruka. Rero bari bazindutse rero abari baromowe bashaka kugaruka kuraba ko byo borohera gusubira kubarizwa muri Walikale. Nukuvuga bakwagira amajanja Walikale. FRDC irakebwa. Imaze gukebwa niho baciye basubira kuduza drone atari yo kurasa apana zitera ibiturika zimwe z'ubutasi. Drone imaze kuduga aba M23 baba bayibonye bo baciye bazango niyije kubahonya. Baca baranyika barashwiragira kabisa, baranyika bariyerekana aho bari voilà. Mugabo baca basubira inyuma batagize iki atantambwe nimwe bateye kubera ubwoba. Barahababutse bwana journaliste, burya ngo ingoma yagukanze nako voilà. Aba rero ivyabo biba biragize gute birahagaze birahawushorotse. Kumburengira ngo neje bazosogera amajanja mugabo uyu munsi ntibakije muri Walikale centre. Rero amakuru dufise nuko hariho ibirindiro aba M23 bari baramaze gushinga kandi bikomeye. Nuko mu kuva muri ibyo birindiro bagiye bahatega ibiturika, ukuvuga amamine. Rero aba FRDC barakebwa bagomba baje bari kubashaka kuja muri bijya birindiro byavuye ngo ba M23 barakebwa baca koko baca basanga amakenga yabo arafashe baca bahasanga bya biturika. Baba M23 rero basigara muri Walikale kuko baguma basiriveya ubuce ubunaburiya baba bagize baba bazi ko hari imari zabo kuko bahasize ibikoresho bya gisirikare bitari bike. Niho rero babonye bariko baregereza baciye bashaka kurasa bajya ba FRDC baca bashaka kubarasa kugira ngo ntibagire ico mu kirundi bavuga ngo kunzura wateze umutego hama undi muntu akaza kuraba ko umutego wafatishije agaca twara ico wateze abakunzuye agenda kwivya umutego. Aba M23 byabananiye kugumya ibanga yuko bagumye muri Walikale baca bashaka kurasana n'aba FRDC. Umuriro wakirije niho waciye uzimira kuko aba FRDC n'aba Wazalendo wanashaka na FDNB rimwe muri Walikale baripanze. Ubu nukuvuga baguma mu mapatrouille ya hato na hato bazunguruka bagira iki bakije umuriro barabatoye babarashe kabisa babarashe bimwe biteye ubwoba. Amakuru dufise nuko bari ku gitigiri ca 18 ni benshi cyane, abo bose baciye basiga ubuzima. Urumva bona journaliste rero aba ba M23 bariko baramera
nka ya nyondwe ego inyondwe ku rusato yumiye ku rusato kumbi inka yagiye pi kera yapfuye nabo rero biraboneka yuko hari ikintu babatumye muri Warikare cyane gose kuko ubundi buce bwose barakubitwa akagera igihe bagaheba mugabo Warikare uravye uburyo drone sukoyi zababangamiye umurundi arabica kubi umuwazarendo arahohosha umu-FARDC arasasira mugabo sukoyi kazi kabama ibaze mugabo n'ubu bakaba bakiriko barashaka kugaruka muri Warikare urabona yuko novuga Warikare ni novuga ko ariho hari umuzi wabo ego niho hari umuzi kuko Warikare batayifise nkuko nabitangwe ndabivuga bica biboneka yuko ataco bariko barasha bokora bwana musesangutsi karagushimire cyane kwa ayo makuru wadutohoreje nizere yuko abantu bayakiriye abari bayadusavye abo bashoboye gutahura ibicange biri bwana musesangutsi reka ngire ko ndagusezera nizere yuko dusubira guhura mu kindi kiganiro gishushe cy'amakuru mashaje doje kuronka ubunyene nizere ko waravyiganiro naco ndikitogucika yego cyane mbona journalist yagize neza reka twikebanure abadukurikirana tubizeze yuko dushobora gusubira kubonana kuko cyane gose kuvuga rw'intambara amakuru yavuye nimesha cyane gose reka naye ndabashimire ndanabifuriza ijoro ryiza ko hari abagiko baragenda kuryama masageze kure turongera guhurira mu kindi kiganiro n'ivyakunda tukaba turi kumwe muze gukurikirana kuko ni kiganiro turose ubunyene n'amakuru atarakonyura hasi bye bye